bakunzi ba radio CD wakaze nakaze muriko munatwumviriza turizera neza uko muba muriko muragubwa neza cyane. Kuri uno munsi turi kwigenekerezo rya 22 ukwezi ni ukwa 11. Turizera neza uko muba muriko muragubwa neza cyane. Beshi cyane mu kiyago ca mu gitondo burakeye bama batwandikiye ubutumwa kugira ngo tubahanure ku bintu kanaka. Kuri uno munsi ni umusore biboneka neza uko yaturongikiye ubutumwa kugira ngo tumuhereze impanuro na cyane cyane muri bino bihe bigoye abarimo. Yaratwandikiye ati amahoro neza cyane kuri radio CD akazi nakazi namanumviriza ibiganiro byanyu bya buri munsi ndetse ndumva neza uko mutanga impanuro zikomeye. Rero uno munsi nanje nari nshaka yuko mugira ico mu mpanuye. Nakundanye n'umwigeme tumaranye umwaka wose dukundanye, ariko imbere yuko ndababwira uko twakundanye reka mbanze ndababwire kino. Nkikura ndiko ndaca ubwenge papa wanje yarashoboye kuza mu gisagara ca Bujumbura ndetse amera nk'uduta aza ino mu gisagara ca Bujumbura. Inyuma y'imyaka 2 nanje nahise nza ino mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo ngire ico nanje noshobora kwimarira. Nshitsi no mu gisagara ca Bujumbura niho numvise amakuru ambwira neza uko papa wanje nawe yashoboye kuduga muhira asangayo abana ndetse na mama. Mu nyuma niho twaje gutorana n'uwo mwigeme kugira ngo dukundane, kugira ngo tuze dupange ubugeni nk'abandi bantu. Twarakundanye igihe kitari gito maze hagera yaho nanje noshobora kumwereka muhira no kuvuga kwa papa na mama. Mu misi mike niho nagiye numva inkuru z'abantu babona papa wanje bambwira neza uko uwo mwigeme turiko turagendana canke uwo mwigeme ngomba ntware yoba yarigeze kugendana na papa canke yoba yarigeze kuza barakorana ibintu bitari meze neza cyane na papa wanje. Nuko ivyiyumviro vyanyu canke intererano zanyu nashaka ko mwonterera, nuko uwo mwigemeje ku ruhande rw'uwanje nashaka kuzomutwara, ariko nkazomutwarira impande ya papa canke impande y'abavyeyi. Ese nk'impanuro zanyu uwo mwigeme mwumva no mutwara canke ndavyihorere? Mbega hoho ndamutwaye, mbega akari kabaye kuri papa wanje n'uwo mukobwa burya ntiko hava kongera kugaruka? Nuko murahawe ikaze kuri radio CD wakaze nakazi kugira ngo mugire ico muterereye muri kino kiyago.